tuje imbere ya leta tugororotse dufise inzego zitonze neza hamwe na leta ivuga ati babahungu nabo nyene ntibariko barashihana ntibariko bagira ibiki. Kuri wa gatanu igenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka wa 2021 Romeo Ninahazwe arongoye vy'imfata kibanza ishira hamwe ry'abaririmbyi mu Burundi Amicale des Musiciens du Burundi yarahuje mu ikoraniro kaminuza ryabereye mu ntara ya Gitega abaserukira abandi mu ntara zose mu ishira hamwe ry'abaririmbyi mu ntumbero yo kurabira hamwe amategeko agenga iryo shira hamwe no kuvugana ku nteguro y'amatora agiye kuba vuba. Romeo Ninahazwe akamenyesha ko iryo koraniro ryavuyemwo ibintu ngirakamaro. Twashitse ku bintu bikomeye cyane kuko twashoboye kumvikana ku nteguro y'amategeko agenga ishira hamwe, amategeko agenga amatora, uburyo amatora azokorwamwo, ivyo twashoboye kuvyumvikana. Turumvikana kukungene uburyo buzoboneka kugira ngo amatora ashobore kuba, ivyo byose bikaba vyagenze neza cyane. Rero novuga yuko iyi nama yakoze ibintu bikomeye, na cyane cyane ko twari tumenyereye iyo hageze ibintu byo kuvugana ku bijyanye n'amategeko abantu bahazuka bakagira ikimugabo no munsi byagenze neza, byagiye mu mutekano ntangere, twayaze duhuza, tukaba turangije ikiganiro tumeze neza, tuguma duhuza tuganira no kubindi. Nkumbure bizotuma n'amatora agenda neza cyane, bitume nibikurikira bigenda neza. Amatora batekanya mu misiza, na cyane cyane ko kiringo yari yahawe cy'umwaka gisa nikirangiye. Romeo Ninahazwe amenyesha ko mu nama barimwo bashoboye kumvikana ku mategeko azogenga amatora kugira haze hitoze ubishaka kandi abikwiye. Hakaba hari n'ingingo bagiye bafasha kugira ngo ntihaje nk'ubudumbidumbi, ntihabe umuntu wese yidumbamwo. Tukaba twumvikanye kugira bitegeza kuba ibintu vy'iteka kandi bikajamwo ubishoboye. Ubu umuntu afise ishaka uzo kwiyandikisha uwitoza ku rwego rw'igihugu azositanga caution ya 250,000 idasubizwa, hakaba abitoza mu kibanza ca vice president bakatanga 200,000 ku rwego rw'intara. Twumvikanye ko uwitoza wese azotanga caution ya 20,000. Ku kibazo c'indirimbo zimaze iminsi zinyuragirikiranwa ku bimenyesha makuru n'amaradiyo zirimwo amajambo y'ibiterasoni, Romeo Ninahazwe amenyesha ko uburongozi bw'ishira hamwe ry'abanyamuziki ritera ivyatsi abo baririmbyi batubahiriza akaranga ndundi mu ndirimbo zabo. Agasaba ubushikiranganji bakukira mu vyo bujejwe harimwo imico kama guhana bimwe biboneka abo baririmbyi. Twebwe twaragerageje turatera kamo, turavuga tuti nukuri ivyo bintu nibihagarare kuko turetse yuko biriko birasivya umuco, biriko bironona n'ugwaruka kuko abana bariko barakura barumviriza iyo miziki nayo igatwara message itari nziza, bigatwara message ibomora umuco n'akaranga. Twaravyiyamirije aho tugeze ubushobozi bwacu, n'ubu turacavyiyamiriza, tugasaba leta yuko abo baba bariko barabikora banka kumva iyo bafatira ibihano kuko leta irafise izo nguvu zo kubahana. Nkuko twama tubivuga, abajejwe imico n'akaranga haba mu bushikiranganje haba au niveau ya presidence, ivyo bintu biba nkumbure bariko barabona, naho baba batwagwa n'akazi kenshi boraba bakikubita gashi abo bantu bagasiba kubahana mugabo bagahanura. Turababwira abadirecteur b'amaradiyo nibumvirize bongere barabe imiziki ica ku mamedia yabo kuko nibabandanya bariko iyo miziki karengana bazoba bariko barafasha mwisambura ry'imico n'akaranga z'igihugu cy'u Burundi kandi aribo bategezwa kuba abambere mu kubaka. Abaririmbyi muri iki gihe hari ikiza coronavirus abasaba ko kurindira ko ibiteramo bakurikije ingingo zose zo kwikingira nk'uko babandanya babisaba vyemegwa. Abasaba ko muri aka kanya boba bararindirira mu gukora imigambi yabo y'iterambere hamwe no kuja mu makoperative yo kugwiza umwimbo nk'uko leta mvyeyi inkozi ibisaba umwene gihugu uwo ari we wese, na cane cane ko abaririmbyi ari abantu bafise impano nyinshi. Rero nobabwira nibavange kuririmba bayivange n'ubundi buzi, ntibace baja ngaho ngo bicare ngo ntaririmbye nta kindi noshobora. Ugasanga ivyo bintu rero bitera byungura ubukene muri bo kandi bari bashoboye gukora byinshi bishoboka. Arabasaba kandi kuvavandura n'amarigara y'inkomoko y'amabi yose, gutyo umufuko wose w'umuririmbyi wironkera ifaranga, umwa wose nawo wironkere ico ufungura.